ndabifashije nk'izina rya Yesu. Aha turabona uyu mukozi w'Imana yitwa Eliya. Yesu natufashe cyane gose. Eliya ahagarara imbere y'abavugishwa Babayali 450. Umugabo umwe w'umuvugishwa ahagarara imbere y'abagabo 450, aravuga ngo Imana yanje niyo Mana nzima. Abandi 450 baravuga ngo Imana yacu niyo Mana ikora. Nawe ahagarara kuri umwe, ntiyaraba igitigiri c'abana 100, ntiyaraba ibyo bemeza, ntiyaraba ibyo bamubwira, ahagarara ku c'Imana iri kiramubarira. Avuga ngo fatiye ku c'Imana yavuganye nanje, fatiye ahimaze kunkura nahingejeje, fatiye ku rugendo nagendanye nayo, fatiye ku ncuro yagiye irandokora, fatiye ku kuntu yampamagaye, fatiye ku kuntu dukorana nayo, fatiye ku busabane mfitanye nayo. Ntago nitaye ku gitigiri canyu, nitaye ku ijambo Imana yavuganye nanje. Kandi Imana yacu irashiraho agahinyuza, irabavuguruza. Haleluya. So ndagomba mbwira umuntu ari ngaha, sinzi ubushobozi bw'umwijima buhagaze imbere yawe, sinzi abarozi bariko baragupinga, sinzi ubwoko bw'abadayimoni buriko buraguhiga, sinzi igitigiri c'imwe mu biziriko zirakwirukako, sinzi Musomere izandiko, musomere izandiko z'umukunzi urinda yamisemuro y'igihe arireka kumbe ijwi ry'umwami. Thank you for the worshipers. Imana ibahezagire cyane. Please let's have a seat. Tuzagire Imana ibahezagire cyane. Uyu ni umwanya w'ijambo ry'Imana. Ndabasabe umwanya mutoya. Give me your time. Mumpereze iminota mikeya. Ndagomba kubabwira yuko I'm not going to teach much. Ntabwo nza kwigisha byinshi cyane. Umwanya tuza kumara mwinshi no ku experiencinga ubwiza bw'Imana. Kubera ko Imana yambwiye uyu munsi we will not talk about power. Ntabwo tuza kuvuga ku bushobozi, ahubwo turumva ku bushobozi bw'Imana. Ntabwo tuza kuganira ku bushobozi, ahubwo turagendera mu bushobozi bw'Imana. Amen. Ntabwo tuza kuvuga ku kubohoka, ariko turabohoka. Ntabwo tuza kuvuga ku gukira, ariko turakira. Hallelujah. Ntabwo tuza kuvuga kugendera mu kintu runaka mu bwiza bw'Imana. We are going to walk in His glory. Turagendera mu bwiza bwayo mu izina rya Yesu. Muntize umwanya mutoya cyane bose dusangira ijambo ry'Imana dutekanye, kandi iri jambo ry'Imana tugiye gusangira n'iryo kuza kudufasha gusa kwinjira mu masengesho tuza gusenga. Hallelujah. Uyu munsi dufite teme ivuga ascension. This is our theme. Ascension cyangwa se ascension. Ascension, kuduga bisigura iki? Ntabwo ari kuduga mu kirere nk'inyoni, ntabwo ari kuduga mu bicu, ariko ni kuduga mu kirere cy'ubwiza bw'Imana, ni kuduga mu kirere cy'ubushobozi bw'Imana. Imana idufashe cyane gose. Hallelujah. Ntabwo ari kuduga mu bundi buryo butandukanye, ariko ni kuduga mu zindi nkomezi z'Imana. Yesu nadufashe cyane gose. I was praying, ndiko ndasenga, Imana irampa ishurirwa ry'iri jambo risigura ascension. Imana irambarira ngo abantu benshi Satani amaze gukorokera hano ku isi, abamuyobotse bagakorana n'ubushobozi bwiwe, they worked with kingdom of darkness, bakorana n'ubushobozi bw'umwijima, bakoranye n'isi y'umwiza, bakorana n'isi y'ikuzimu, bakorana nawe. Ariko Satani
yafashe abahereza inkomezi kandi nabo batangura kuzikoreramwo. Bamaze gutangura kuzikoreramwo, batangura kumanipira no kugwanya no gufata no gukontrola abana b'Imana. Izo nkomezi za Satani rero zikorera hano ku isi honyene, kandi kugira ngo uzirengane ushobore gukontrola abafisi izo nkomezi, ushobore gutsinda ivyaguteye bisunitswe n'izo nkomezi Satani yahaye abamukorera, utegerezwa gukora ikintu bitwa ascension, ukaduga mu isi y'imhemo, ukava mu isi y'ibigaragara ukinjira mu isi y'imhemo, hanyuma ugatangura kugendagendera hejuru y'ubushobozi bwo mwijima mu izina rya Yesu. Haleluya. Mana yanje ndinginga Imana imbabarire ize kumpera umuntu wese yaje ngaha ugutahura kw'ijambo n'ikintu ngomba kuvuga ko hano, kubera Imana yambariye ngo hari abantu turi hano muri rino koraniro nyene Imana iza kuduza, bari hano bakanayishurirwa, bari hano bakanabona n'indoto bahora barota, bari hano kandi babohokere hano, kandi bagwanya abarozi bahora babahiga, bari hano kandi bahindura ibyashizweho, bari hano. Hari ubushobozi bw'Imana bugiye gukora ku rugezo rudasanzwe. Please, ndagusabye uze kuntiza gutahura. I want you to give me your understanding kugira ngo uze gutahura ico ndiko ndigisha and what I'm trying to mean. Imana yo mwijuru yavuganye naje, yambwiye ngo mbwire umuntu wese ari ngaha dutegerezwa gukora ikintu bitwa ascension. Imana yo mwijuru yambariye ngo hari abantu baza kwinjira mu materitoire y'abarozi bafashe ibintu vyabo babibambure babinyage mu izina rya Yesu. Hari abantu bafise ukwizera baje muri kino kibanza, nza gukora ku biganza vyawo, nza kurekura ijambo ry'ubushobozi, amaso yawe acayuguruka, uratanga uruhangane n'abariko baraha topa yazateke namunaringa yotela. Haleluya. Imana idufashe cyane gose. If you really believe, nimba warigeze kwizera, ndagomba uyu munsi muri aya masengesho ya ascension uze kwizera ku kintu cy'ubusazi utari bwigere wizera n'umunsi n'umwe. Wizere yuko amaso yawe ashobora guhishurirwa agakora kuri uriya mudayimoni yafashe ibyawe akamuterera hariya hakurya. Wizere yuko amaso yawe ashobora kuguruka, abilities ziri muri wewe, abilities, ubushobozi na capacity Imana yashize muri wewe uyu munsi bishobora gushingwa habona, bigatangura kuba activated, bigahonyera Satani ku mutwe, bikamenagura umutwe w'inzoka na scorpio. Come on somebody, namunaringa yotera. Hallelujah. Hallelujah. Imana bize ngo mbahaye ubasha bwo guhonyera inzoka na scorpio. That power is in you. Ubwo bushobozi buri muri wewe, ubwo bubasha buri muri wewe. Kandi Imana yambwiye ngo umunsi wo kwasendinga wa ascension niwe munsi ubwo bushobozi buza gushigwa habona. Hari abantu mwemuyera ariko arambwira ngo uyu munsi baza gutaha bari satisfait kubera ko baza gukandagira Satani. Abizera bakeya bari banyumvise bari bateye. Hallelujah. Crazy manifestation and power of the Holy Spirit biraza gufata ikibanza ku muntu wese ari hano yizeye kandi yaje yiteguye kugirirwa neza n'Imana no kubona ibitangaza by'Imana. Umviriza ndakwinginze basi nawe utari kuratahura ivyo ndiko ndavuga uze kugerageza ukufate ku ikoti yanje, tujane mu isi y'imhemo, tubohora ibyawe, tubohora abana bawe, tubohora urugo rwawe, tubohora ubuzima bwawe. Ratekerebo. Umviriza uyu munsi Imana yambwiye turasubira inyuma no mu myaka yaheze, tubohora ivyo bahaboheye, tugaruke tubishire mu ngiro muri 2026, hanyuma tubibandanye muri 2027. Hari abantu bafite ukwizera Mana we. Ibicaniro biraza guhungabana uyu munsi mu izina rya Yesu. Abarozi barahungabana uyu munsi mu izina rya Yesu.
ndiko ndumva satani yamaze gutangura guhinda umushitsi, ariko avuga ngo hari ikintu ndiko ndumva kiriko kirava muri repentance, kigiye kuza nk'ikibombe kandi gituritse ubwami bwo mu isi y'umwijima. Abakobwa n'abagore bari hano bafise ishavu, bashavuriye satani, bagomba karekura ivyabo, bagomba karekura amahoro yabo, bagomba karekura umunezero wabo. Abakobwa n'abadame barihewe. Imana yambwiye ngo hari yindi mwe muri inike abakobwa n'abadame baza kwakira uyu munsi nk'izina rya Yesu. Sindabona abakobwa n'abadame bari hano, sindababona mana we. Abakobwa bacecetse cyane, abakobwa bitonze cyane, abakobwa babaye bateya. Haleluya. Uko uteye haleluya uhagurutse, Imana iguhereza ijambo hejuru y'ivyari ifise ijambo hejuru yawe. Wa mukobwa we, uko uteye haleluya uhagurutse, wa mukobwa na wa mudame, Imana iguhereza ijambo mu rugo, Imana iguhereza ijambo muhira, Imana iguhereza inkomezi, imhemu ya domination. Imana iguhe kuduga mu kirere cyo kudomina, mu kirere cyo gukontrola. Ikanguro riraje we. You know, inyuma y'uyu munsi abakobwa n'abadame hagiye kuboneka umuriro w'ikanguro ridasanzwe. Hari abavyizeye hano, hari abandi bavyizeye. Haleluya, tela haleluya, teri yindi haleluya. Abagabo bagize ishari haleluya, teri yindi haleluya. Nama nababwiye umudame niwe yabaye wa mbere kuvuga ubutumwa bwiza. Yarageze imbere y'imva ya Yesu, niwe yabanje kubona ko Yesu yazutse, atavuga ngo sinovyigumizamwo, hari amakuru y'ubutumwa bwiza ngomba gutwara. Umwami yazutse, umwami yazutse. Yesu nakiri mumva, Yesu nakiri mumva. Imana igusubiza ijambo n'ubushobozi bwawe mu izina rya Yesu. Imhemu yose y'abadayimoni n'imhemu ya timidite no gutinya n'ubwoba igomba gucecekesha ubuzima bwawe. Imana yo mwijuru ihagarike mu izina rya Yesu. Abagabo n'abasore barihe nabo batere haleluya. Abagabo bahoze cyane barihehe batere haleluya. Abagabo muhaguruke mutere haleluya. Haleluya. Iby'ubuhizi n'ubutwari bigiye gukoreka mu izina rya Yesu. Amen. Ibitangaza n'ibimenyetso bigiye gukoreka mu izina rya Yesu. Amen. Ntago ndiko ndavuga, ndiko ndavugishwa hejuru y'ubuzima bw'abantu. Ntago ndiko ndamotiva, ndiko ndavugishwa hejuru y'iki gicaniro cya repentance. Haleluya. Umviriza, Imana irambariye ngo muri repentance igiye gukora mu bundi buryo butari bumenyerewe. Imana irambwiye ngo nta kintu abagabo n'abahungu murabona, hari icyo Imana ije gukora nk'izina cya Yesu. Reka tukibyagurutse dusome ijambo ry'Imana. Soma ijambo ry'Imana, Abami ba mbere igice cya 18 ku murongo waho wa 20 kugeza kuri 24. Please try to be quick. Abami. Yes, 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 yes. Microphone. Yes, 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 yes. Yes, yes. Yes, yes, yes. Soma uko nyene ntacyo. Abami ba mbere igice cya 18 duhereye ku murongo wa 20. Indanzi y'amacami iravuga ngo agahinyuza kabaye i Karumeli, maze Ahabu atuma guhamagaza Abisirayeli bose. There is a word. Hari ijambo Imana yampaye uyu munsi nabuze uko ndarisigura mu Kirundi. Reka ndaribabwire muri mfashe. Ijambo rivuga prove them wrong. Prove them wrong. Bisigura iki mu Kirundi? Can someone help me please? Prove them wrong.
please help me. Prove them wrong. Reka ngerageze kubisigura mu kirundi hama mu ndabi ijambo ryiza riri clear ry'ikirundi. Ni kuvuga ni nkaho umuntu yari yagerageje kukwereka ko ikintu ari cyo, hanyuma nawe ukazana ibimenyetso bimwereka ko icyo kintu atari cyo. What? So prove them wrong at least. Iyo umuntu yakwemeje yuko ikintu gitegerezwa kugenda uko, cyangwa se akakubwira ni wewe ibintu nibizopfa bigenza uko, cyangwa akakubwira ni wewe warazimiye, hama Imana ikamwereka yuko utazimiye. Mu Kiswahili ni uhakika wa mambo. Uhakika wa mambo. Uhakika wa mambo. Ubabeshuze, prove them wrong. Kubeshuza nta kantu k'uburyohe ndiko ndumvamwo, ariko mu Cyongereza harimo akantu karyosha ukuntu basi bahinyuze yuko ibyo bari bazi atari ibyo, what they are depending on. Hallelujah! Wow! Mani dufashe cyane. Amen. Imana ibahinyuze mu izina rya Yesu. Amen. Kandi vuguruze ibyo bari bibaza yuko bahagaze ko. Hari igihe umuntu aje ahantu akagutega iminsi akavuga ni ndarindiriye ndabe, weye utanguka tu, amezi 2 ntuzoyamara, amezi 10 ntuzoyaheza, fendofu uzotembagara, iyo nzira wahise ntirengana, ariko Imana ikaca yugurura ukarengana. Ikabahinyuza, ikabereka yuko inzira bari bibaza ko itarengana irenga. Imana ibahinyuze mu izina rya Yesu. Aha, dusomere no kuri kose. Agahinyuza kabaye i Karumeli ngaka, maze Ahabu atuma guhamagaza Abisirayeli bose, bene abakamenyi abakoraniza ku musozi Karumeli. Nuko Eliya yegera abantu bose arababarira ati muzogeza ryari kuba abanyamujya nino, asangwa Uhoraho ariwe Mana nimumukurikire, naho nyene niyaba Bayali abe ariyo mukurikira. Abantu ntibamwishura ijambo na rimwe, maze Eliya arongera abarira abantu ati ni cyewe cyenyene nsigaye mu bavugishwa n'Uhoraho, ariko bakamenyi ba Bayali na 450. Banza ugeze ngaho tuvyagire mu izina rya Yesu. Imana ibavuguruze mu izina rya Yesu. Haragahinyuza kaza kuba ku mwana wa repentance uyu munsi. Urinjira mu isi imwe muhinyuza bari baragupinze mu izina rya Yesu. Aha, turabona uyu mukozi w'Imana yitwa Eliya. Yesu natufashe cyane gose. Eliya ahagarara imbere y'abavugishwa kwa Bayali 450. Umugabo umwe w'umuvugishwa ahagarara imbere y'abagabo 450, aravuga ngo Imana yanje niyo Mana nzima. Abandi 450 baravuga ngo Imana yacu niyo Mana ikora. Nawe ahagarara kuri umwe, ntiyaraba igitigiri c'abana 100, ntiyaraba ibyo bemeza, ntiyaraba ibyo bamubwira, ahagarara ku c'Imana iri kiramubarira. Avuga ngo fatiye ku c'Imana yavuganye nanje, fatiye ahimaze kunkura nahingejeje, fatiye ku rugendo nagendanye nayo, fatiye ku ncuro yagiye irandokora, fatiye ku kuntu yampamagaye, fatiye ku kuntu dukorana nayo, fatiye ku usabane fitanye nayo. Ntago nitaye ku gitigiri canyo, nitaye ku ijambo Imana yavuganye nanje. Kandi Imana yacu irashiraho agahinyuza, irabavuguruza. Hallelujah. So ndagomba mbwira umuntu ari ngaha, sinzi ubushobozi bw'umwijima buhagaze imbere yawe, sinzi abarozi bariko baragupinga, sinzi ubwoko bw'abadayimoni buriko buraguhiga, sinzi igitigiri c'imhemu biziriko zirakwirukako, sinzi ibyaguhaguruka iko bingana, ariko nagira ndakubwire, naho ubona uhagaze umenga uri umwe, ntago uri wenyene. Imana iramanura ubushobozi bushiraho agahinyuza. Hey, hallelujah! Tell her hallelujah!
haleluya. Imana iramanura ubushobozi buhinyuza abantu mu izina rya Yesu Kristo. Nimba wizeye Imana yawe, hagarara ku ijambo ryayo. Nimba yaraguhamagaye, hagarara ku cyo yavuganye nawe. Bareke bagute, bareke bavuge ko wazimiye, bareke bavuze ko utazorongorwa, bareke bavuge ko usazi iwanyu, bareke bavuge ko wazimiye, bareke bavuge ko wakurikiye ibigirwamana, bareke bavuge kataho uzogera. Imana yacu igiye kumanura agahinyuza, ibemeze ko iri ku ruhande rwacu, ibemeze ko ihagararanye natwe, ibemeze ko iri kirage. Haleluya. Ariko ibahinyuze cyangwa ntibahinyuze? Ibahinyuze cyangwa ntibahinyuze? Ndagomba umwana wa repentance uyu munsi wa mukobwa, naho uzobura umukijijwe mu muryango iwanyu, bose bavuma bavuga ngo tu akapagane karatuvuyemo nikarakizwa, ngo naka hagarara uwumwe, haragahinyuza, haragahinyuza. Nta muntu yavuga ngo haragahinyuza we. Mana nkorera, Mana igicaniro cya repentance, Imana yahamagaye intumwa y'Imana Nduwimana Joseph we, Imana yahamagaye Nitezuwera Juste, Imana dukorera, shiraho agahinyuza. Bahinyuze, bahinyuze. Ndumva hari imirindi y'agahinyuza ije yihuta. Nta muntu ari ngayo tera haleluya. Hallelujah! Hallelujah. Amen. Hallelujah. Don't be seeing him with the realm of the spirit. It is preparing for something. Isim hemo hari kiniri kirategura kiza kuza gicecekesha kimera nk'agahinyuza. Ntago dukeneye agahinyuza k'amajambo. Ntago dukeneye agahinyuza k'amajambo ngo jewe ndakorana n'Imana, ngo jewe ndayizi, ngo jewe ngo dukeneye ikintu kibambika agafukamunwa kibaziba umunwa ntibasubire kuvuga. Umuganga yavuze ko utazokira indwara urwaye, agahinyuza karaza mu izina rya Yesu. Yavuze yuko uzomaramara vuba, uyo muntu yabikubariye, agahinyuza karaje. Ntago ukimaramaye mwana w'Imana, mwana wa repentance. Hariyo ubuntu Imana yashizeho. Imana irambwiye ngo irarinze abantu kumaramara muri aya makoraniro. Ariko mushaka ndinde kuvuga mu ndimi kugira ngo mwumve ko ndiko ndavugishwa. Come on, hallelujah. Imana irambare ngo irarinza ku bantu kumaramara muri aya makoraniro. Irarinza abantu kumaramara muri aya makoraniro. Irarinza abantu kumaramara muri aya makoraniro. Imana irakurinze kumaramara. Imiryango yose yo kumaramara Satani yari yuguruye igiye kugagwa mu izina rya Yesu. Ntago uzopfa utaragera ku cyo Imana yavuganye nawe. Ibicaniro by'iwanyu ntago bizokumira, karande z'iwanyu ntago zizogushobora. Agahinyuza. One man, umugabo umwe arahagarara. I need this kind of confidence. Ndakeneye buno bwoko bwa confidence. Amanezo sosiyo yaguhagariye, yaguhagurukiye, ariko ugahagarara kavuga ni ndazi Imana yaje. Muri groupe za WhatsApp niwe uri kiganiro na topic, ariko ugahagarara ku Mana yawe. Mu miryango bakoranye bagiye kuramukanya niwe ugwanigwako, ariko hallelujah. Tena hallelujah. 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 Ama screenshot yabaye menshi bagomba kurungikira amajambo yo kugutsa intege no kukutsivutu, bakubwira ngo wakurikiye ubusa, bakubwira ngo wazimiye, bakubwira ngo vuba cyane uzogaruka kwirigara, bakubwira ngo inzoga uzozisubira ko tuguhaye iminsi, bakubwira ngo ugiye gutetegwa. Yes. Agahinyuza. Imana ibahinyuze, igukomeze, ibereke kariyo yaguhamagaye, ibereke kutihamagaye,
ibereke kigufasha ukuboko, ibereke kuri kumwe nawe. Imana irambariye ngo mbwira abarepatase ukuboko kwiduteruye nikuzoduta iri nyuma y'ijambo ryayo kugira ngo irekeshe ibitangaza n'ibimenyetso. Hallelujah. Nta muntu yotera iyindi. Hallelujah. I am alone, but I'm standing on my belief and trust. Mpagaze jenyene ariko ndahagaze ku kwizera kwanyu. Nta numwe ariko arantahura mu muryango, but I don't care. Yesu yaravuganye nasi, Yesu yarampamagaye. Amajambo yabaye menshi mu kibano ariko ntabyo nitayeho. That kind of confidence uyu munsi Imana yo mu ijuru ikumere guhagarara ku cyo wize, ikumere guhagarara ku cyo wize mu izina rya Yesu. Agiye guhomba, agiye gusubira mu misozi, agiye gukena vuba, araburicaburira abana, agahinyuza akagiye kuza. Imana ihinyuza amajambo bariko baravuga, Imana ivuguruza ivyo bariko baravuga. Hallelujah. Hallelujah. Iriya ngwara igiye kumwica, ndakurahiye. Iyo ngwara siyo kukwica, niyo kugira ngo icubahiro c'Imana kigarukeko. My goodness. Hallelujah. Imana idufashe cyane gose. So mwicare gatoya, please have a seat. Ariko muriko murafashwa nkuko ndiko ndafasha. Ndiko ndumva umenga iyo babishoboka no kwiruka nkagera muri kotebo nkaca ngaruka. Aya. Hari amavuta y'Imana muri kino kibanza. Yes. Hari ubwiza bw'Imana muri kino kibanza. Imana idufashe cyane gose. Yesu nadufashe cyane. Amen. So ahagarara ku kwizera. Haravuga ngo Imana iza kumanura umuriro niyo Mana y'ukuri. Natwe tugira dusenge, Imana iza kumanura umuriro niyo Mana y'ukuri. Imana iza kumanura umuriro. Hari ibimaze kumanura umuriro mu buzima bwawe. That fire is killing you. Uwo muriro uri kuragutera ingwara, uyo muriro uri kuragutera ubukene, uyo muriro ivyo bitero n'ivyo bicaniro abagupinga n'abakwanga barabikoze, ariko Imana yacu igiye kumanura agahinyuza mu izina rya Yesu. So uyu mugabo yari ahagaze ari umwe, standing alone, ahagaze ari umwe ku ijambo Imana yavuganye nawe, atitaye ku gitigiri cy'abari karagwana nabo. Murazi cyamushoboje kubanesha iyo aza gukoresha amakarikile n'ibiharuro yize, sinibaza ko yari gusumbya ibiharuro abagabo 150. Iyo aza gukoresha mathematics, physics, biology and chemistry and whatever, ntago yari gushobora kunesha this man. Haravuga ngo abano bantu kugira ngo ushobore kubakontrola no kubanesha, negerezwa kuva muri presence y'ibigaragara, ninjire asene nduge kubakontrola ku muremyi wabo, umuremyi wabo ubarema, uvuga ijambo bikaba, utegeka bigakomera, ushobora gufata impemu zaba amasegonda make ubuzima bwabo bukarangira. Haravuga ngo reka mve mu ntambara y'umubiri ninjire mu ntambara y'impemu. Ndagomba mbwira umuntu ari ngaha amaze iminsi agwana intambara y'umubiri, yumva bamuvuga agenda bwa barambesheye, sibyo jewe simeze uko, jewe suko ndi, aguma yisigura cyane. Ndagomba mbwira umuntu ari ngaha ariko abwira Imana ngo Mana wantaye wampebye ntumbona, va mu mubiri. Ukwidoga ntago gufitanye isano n'umwami wacu wo mu ijuru. Abadayimoni bariko bagusunikira ukwidoga, nawe uri gukoresha ukwidoga mu kubagwanya no mu kwereka kuri kurahangana nabo, ariko bisaba kuhagarika ukwidoga no kwiganyira no gucika intege, uduge muri autorite yo hejuru, utangure gukoreshwa n'ukontrola n'uvuga ijambo rimwe, ibisigo n'abadayimoni bagashwiragira. Haba ngo sinshobora gutsinda abagabo 450. Urinde wewe ugomba guhagarara ushake kwemeza abantu kuri mwiza. Why are you trying to prove people you are nice? Kweri kurashaka kwereka abantu kuri mwiza ko bakubesheye, ko nta kintu you have tried, warigwaniriye, waranagiye no mu bitaro kwa muganga, kandi ni byiza kwivuza, you have tried. Ariko iyo ntambara yawe mugihe umaze kumenya ko ari isi y'umwijima, yikure mu mubiri, take it in the realm, yijane mu isi y'imhemu. Uyu mwanya umuriro ugomba umanuke, ibicaniro birahangana muri kano kanya.
igicaniro kiza gusumba inkomezi ikindi gicaniro, icyasumbye inkomezi kirashigwa hasi y'icyasumbije inkomezi ikindi. The altar are about to raise in power. Yesu natufashe cyane gose. Hallelujah. You know, when you try to take your battle, you ushatse gufata intambara yawe ngo yigwanire, Yesu arabanza akaja ku ruhande, will go aside and watch you how you fight. Akakureka ukagwana, akakureka ukavuga, you do whatever you fight, everything possible. Imana ikabanza ikakureka, and then hano maze kuvuga nti nananiwe, Mana fata control, I avail myself, tangura kunkontora nkoresha, I believe in you, niwe wenyine nsigaranye. And then Imana yo mwijuru itangura gufata control, ikamwana reka ndakwereka huca mwana wanje, reka ndakwereka uko wisigura, reka ndakwereka uko bikora. Ntabwo ari intambara zose bisaba ko umuntu azigwana. Some battles you need to let it, ukazireka zikitwara, Imana yo mwijuru ikakugwanirira, ikavuga bucece. Yesu natufashe cyane gose. Hallelujah. I will not fight with 450 men. Ntago nza kubanesha, ariko ndikanda batwara kuwo dukorana nawe. Yesu natufashe cyane. Uyu mugabo n'umunyabwenge yavuze nti umunsi umwe hari umuntu umwe yamvuruze, aramvuruga turi kumwe, aca afata ku kantu kiwanje nari nashize ku ruhande ku meza, aca aragatora aragakorako arakagira nkuga, abwana kizimukoze ku kantu kiwanje, akonye nako, that thing you take akonyene karaguhamagara karakubuza amahoro, you will not sleep, ntaguza kujya. Ndagafata navuga ni Mana yagakoze ko sinje namubwiye agakoreko yagakoze, and yaraje kumvuruga mvuruze, aravuga amajambo menshi sinamwishura na rimwe korana ariko numva ari karamvuruga. Hanyuma asohotse ndagafata ndaza kuma violosi yagakoze ko, fingerprint ziwe ziri hano, ibiganza byiwe biri hano, guhera uyu mwana ndamwitse ubushobozi umuriro. Imbabazi yagarutse asaba imbabazi. Ma biologie. Mani dufashe cyane gose. Take the battle in another dimension. Twari intambara yawe uri kuragwana mu kindi kirere cy'isi mwembo. Hari intambara zimwe na zimwe ubona ni wazigwana mu mubiri yuko ziza kukugeza habi, ariko kavuga uyu muntu yaje nabi kandi amazi abize nabi bayimifu, reka nigire gufukama, hari icizuru riza gukora mu kanya. Tela hallelujah. Hallelujah. Mani dufashe cyane gose. Hanyuma acarayijana, soma kuri 24 kuri 20, wari wageje kuri 20, soma kuri 25 ugeze kuri 26. Mbere yuko sigura igituma ugomba kujana cyangwa se kuduga mwisi mwemwe kugira ngo ugwane izo ntambara zawe. Urabona iyo uri kurasenga, munkurikirane mwese kano kantu, munkurikirane muri agakeneye kandi muzoza mugakoresha no mu gusenga. Iyo uri kurasenga ukugara amaso yawe, ugatangura gukwega ku gatumbi wanyu, ugatangura guhamagara, gukwega mu byiyumviro, you are pulling it in your mindset, uri kurabihamagara mu bwenge, ugatangura gukwega izina ry'umuntu runaka, ugatangura guhamagara umuntu runaka mu buryo bw'imhemu, uri kurakora ikintu bita teleportation cyangwa se kwasendinga mu isi mwemu. Intambara uyikura mu buryo bugaragara uyinjiza mu isi mwemu, ugahamagara uwo muntu ukamushira hano. Rimwe na rimwe hari abantu bamuhamagara akaza mu ndoto n'abandi. Reka nabure people, Christian, my dear friends, we need to be spiritual. Dukeneye kuba abantu b'imwemu. Ejo bundi hari umuntu aheruka kuza kumbwira ko yagiye ahantu ahura n'umuntu akoresha imiti, aramuhamagara arambwira ni pastor ndumiwe, ngo nagiye ku mukecuru runaka ngo yampamagaye ngo ashirira ngaha kabasi, aranyereka impuzu yanje ahiri ku mupaka wa Uganda, ku mupaka wo mu Buganda ahantu bayijanye mu ruzi, aramwereka ibintu byose, aramwishurira ibintu byose, aramwereka ibintu byose ariko arabibona n'amasaya, arambwira ngo ibintu byose wambariye ngo niko nanje nabibonye. Amen. Abakecuru barikora baba imhema amaso yabo arabona, barakoreshwa, nawe uri ngaho uricaye uri mani bakore ku maso mumenye ibyo muhangana nabyo mw'izina niko turi kurahaga
urahagarara wicwa n'agahinda urira nk'impfuvyi itagira n'icepfo n'icaruguru. Abakecuru bariko barahamagara bafata akabase k'amazi, abakecuru bafata ububase bw'amazi bakerekana umuntu afise inguvu ushobora guteleporting, ushobora gukora everything possible. I want you to be spiritual. Uyu munsi ndagomba dusenge mu buryo budasanzwe, kandi umuntu wese yizeye Imana ari hano urayibona ugutandukanye nuko wigeze kuyibona. Nambwira ngo ibintu byose wambariye ngo nawe yabimbwiye. Nambwira none waribaza ko abakozi b'Imana bayishurirwa bonyene. Buriya hari umurozi ashobora kukuraba akanagutwenga akavuga ni uyu mwana utuntu ari karigira, uri kuravuga ndatorera talk akumva na bebasha ni nko kugira gute, yabuze n'akantu ushobora kugereranya ni nko gufata ngahari akanyuzi, ano hari akanyuzi, ni nko gufata ukamutera akanyuzi ni akumva ari bwo bushobozi uri kuramutera. Man tufase cyane nawit akumva umenga uri kumutera kano kanyuzi. Umva uyu munsi turabatera iminana y'amabuye irabamenye mitwe n'izina Yesu. Haleluya. Umuntu wese yahora arota indoto zazimye sindakwemerera uyu munsi amaso yawe ndayugurura n'izina rya Yesu. Abarozi n'abanyakuzimu bariko barahishurirwa, nawe uri kurajya mu kagona gushika mu gitondo nta kintu nakimubonye. Imana igukore ku maso mu izina rya Yesu. Imana iguhishurira amabanga mu izina rya Yesu. Imana iguhishurira ibigiye kuba, Imana iguhishurira ibyo bariko barakora. Niwavyuka mu gitondo ucuhaguruka, uhagurutse amabombe n'amamisire yo mw'isi y'imwemu, uyatere mw'irya nzu y'umurozi, uyatere mw'irya nzu y'umupfumu, uyatere muri turiya tuzu, uyatere. Hey! Hallelujah. Hallelujah. You sleep tonight, bona abantu bariko baravuga utujambo, use mu gitondo abakondiga barakuvuga amavuga imigambi myiza, uramutse n'umutima mwiza wabwire n'imana. Wabimenye gute n'ibyaha bikubareba? Hari umusnitch hagati muri twebwe, hari Imana yavuganye natwe. Imana ihabwa icubahiro. Hari abantu biteguye gukorwa ko no gukoreshwa n'Imana. So ascend cyangwa se kuduga uzamuka mu isi y'imihemu bifasha umuntu korosha urugamba rwiwe n'intambara yiwe ariko aragwana. Yesu nafase cyane igituma tu ascendinga mu isi y'imihemu. Listen, there is angels of healing. Hari abamarayika bo gukira mu ijuru, ntabwo mwari mubizi. Hari umumarayika ashinzwe operation de kuvuga ashinzwe department yo gukiza no kubora no gukiza indwara. Rero when you don't ushobora Imana y'icyo gituma hari umuntu ashobora kuryama mu ijoro, aryamye mu ijoro akabona hari umukozi w'Imana aje kumukora ikiganza, yari yaravuze kandi yari yarakwaye cyangwa yaragize akayaryamye. There is an angel, hari umumarayika wo gukira yarungitswe mu ijoro. Imana yakurungitse mu bitaro byo mu ijuru, yakurungitse muri hopitale y'ijuru, yakurungitse muri haleluya mugaca wakize. Yesu nafase cyane. Indwara rero zitwa zose ko zidakira hano ku isi zikirira muri hopitale y'ijuru. Nicyo gituma umuntu wese azikazinanye n'umuntu cyangwa z'umuntu afise indwara idakira amuzane muri repentance. Twebwe dukorana nayo, dukorana na hopitale, turafitaniye kontra, turafitaniye imigenderanire. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nuko rero ko dukorana nayo nimuhabwa ubuntu bw'Imana kubupfisha ubusa. Kubera ko dukorana nayo hari iciza gukora kuri uyu munsi. Tera haleluya. So mwijuru nta ndwara zibayo. When you ascend ugiye mw'isi y'imwemu indwara zose zirahagarara zigakira. Mwijuru abadayimoni b'ubwoba ntibabayo. Umuntu wese akorana n'isi y'imwemu akaduga mu kirere cy'isi y'imwemu ntasubira kugira ubwoba. Niba ubwoba bukigukontorora, you are still working, uricyari kurakorera mw'isi bigaragara mw'isi y'imwemu. Mwijuru nta byaha, sin, possessions nta kibayo. Iyo uduze mw'isi y'imwemu ibyaha bitangwa gutakaza inkomezi n'ubushobozi n'imbaraga muri wowe. You lose the love of sin.
urukundo rw'icyaha rutangura kugabanuka muri wewe kugeza ku rugezo ruhera kompletema, ukiganzwa n'icyaha cyasi kukurekura buri cyari kurakorera ibintu mu isi y'ibigaragara. Weaknesses does not exist in apa, aho tugomba kuduga uyu munsi ntabwo bibayo. Intege nke, stagnation n'izo mpemu zose. Mu bisanzwe abana b'Imana nibo bategerezwa kuba abatunzi ba mbere, kubera Bibiliya ijambo ry'Imana ririmo ubushobozi, ririmo ubwenge, ririmo ubumenyi. Imaje yuko abantu bihaye kabakizwa aribo bategerezwa gusa nabi, aribo bategerezwa kwambara nabi, aribo bategerezwa kurya nabi, ibyo turabipinga ntituzemera. Abakristo nibo basirimu ba mbere, nitwe dutegerezwa gusa neza, abakobwa bacu nibo bategerezwa guseruka neza, abagabo n'abahungu nibo bategerezwa kwambara neza, abagobwa n'abahungu nibo bategerezwa kwifata neza, nitwe dutegerezwa gusa neza. Birebwa ngo iwacu ni mu ijuru kandi tuzotambagira ku nyanja y'ibirahure. Hari ivumbi mwumviseyo, hari inkungugu mwumviseyo, hari ubucafu mwumviseyo, iwacu ni heza. Nico gituma natwe abera Imana yo mu ijuru ikuduze mu kindi kirere c'ubutunzi. Uyu munsi hari abantu Imana iza kuduza mu kirere c'amafaranga mu izina rya Yesu. Hari abantu Imana iza kuduza mu kirere c'ubutunzi mu izina rya Yesu. Hari abantu bagiye gutangura gusa n'amafaranga. You will begin to look like money. Hari abantu bavyakiriye bari hano batere haleluya. Natanguye mvuga kuva mu kirere cyo mu buryo bw'umubiri ugatangura kwinjira mu isi mpemu, ugahanganira mu isi mpemu. Yesu natfashe cyane gose. Haleluya. Ibintu byo kuvuga ngo Mana nta kundi ndumukizwa, nibyo amageragezwa n'indya y'umukristo, ariko hamwe n'ibagerageza Imana ibasha kuducira icyanzu. Kandi ijambo ry'Imana ngo icumu ry'ubugabe ntirizokwama rishinze mu mugabane w'abagororotsi. Ibyo bintu byose bifise iherezo mu izina rya Yesu. Aha, dusomere kuri 25 eze ku 26 mu Bwanditsi 25. Maze Eliya abarira abo bakamenyi b'Abayali ati nimuhitemo imasa mugomba, mube ari mwebwe mubanza kubaga, kuko muri benshi. Muheze mutakambire izina ry'Imana yanyu, ariko ntimushire ku muriro. Abanza kora ibyo mu buryo bw'umubiri, arabareka barabikora, hanyuma nawe nyiri gukora ibyo mu buryo bw'impemu. Hari abantu bakoze ibyo mu buryo bw'umubiri, bakoze ibifatika byo mu buryo bw'umubiri no kwivaya. Natwe hari ibyo tugomba gukora kuri umugoroba w'uyu munsi byo mu buryo bw'impemu. Hari abantu Imana igomba kwambika inkomezi kuri uyu mugoroba. Hari abantu Imana igomba gufata ikiganza kuri uyu mugoroba. Haleluya. Soma kuri 33. 33. Araheza akomanya inkwi, abaga y'amasa. Uyu ni Eliya atanguye nawe gutangura kwegeranya utuntu two guhangana natwo two mu isi y'impemu. Ayicanjagura mu bikenye byayo. Aha. Ayigereka kuri izo nkwi. Ndiyo. Maze arababarira ati nimuzuze imibindi 4 amazi, muyasuke ku kimazi cyo koswa no ku nkwi. Barabigira 34. Arababarira ati nimusubire ubugira kabiri. Barasubira. Arongera ati nimusubire n'ubugira gatatu. Bagira kuno nyene. Amazi arasendera, atembera hirya no hino y'igicaniro, yuzura n'uwo muvo amazi. Maze igihe cyo gutanga ikimazi cyane kera kigeze, uwo muvugishwa n'Imana Eliya yigira hafi, aravuga atewe Uhoraho Mana ya Aburahamu na Isaka, Isirayeli, uyu munsi bimenyekane. Hagira umuntu avuga ngo uyu munsi bimenyekane. Uyu munsi bimenyekane Mana, ubemeze yuko uri ku ruhande rwaje, ubemeze yuko wambwiye kuzonkiza ingwara, ubemeze yuko wabuze kuzombohora, ubemeze ko wabuze kuzohagarana naje. Uyu munsi bimenyekane ko izina rya Kristo Yesu twize ariwe mwami w'abami. Uyu munsi bimenyekane ko Yesu ariwe Mana yonyene. Uyu munsi bimenyekane ko data wa twese se umwami wacu Yesu Kristo ariyo Mana yonyene yo gusengwa. Bimenyekane ninginga Imana yo mu ijuru. Uyu munsi bimenyekane mu izina rya Yesu. Uyu munsi bavuguruze imanura gahinyuza ku buzima bw'umuntu ari hano, nimba wizera tera haleluya. Heza.
uyu munsi bimenyekane ko ari wewe Mana mu barepantase, bimenyekane mu barepantase nanje ko ndi umusazi wawe kandi ko nkoze ibi byose kubw'ijambo ryawe. Unyumvire se, ego uhoraho, unyumvire kugira ngo aba bantu bamenye ko ari wewe Mana. Reka ndakubarira ikintu kimwe, hari abantu bakeneye ko Imana ibumvira uyu mugoroba, kugira ngo abantu bamenye ko Imana ariyo yamuhamagaye, kugira ngo abantu bamenye ko Imana ariyo yaguhamagaye. Haleluya. Uyu munsi tugomba dukura intambara mu buryo bw'umubiri, twinjize mu buryo bw'impera. Gikere kimwe barakibajije, barakibwira ni wagikerewe ngira ndakutera umugere ndakwica. Barakibaza ni ndagutera umugere uguterera mu muriro canke mu mazi. Igikere kiravuga niyo niwanterera mu mazi uzobungiriye nabi cyane. Ahantu ntinya hambere ni mu mazi, ariko mu muriro nta ngorane mfise yawe. Umuriro niho hantu hanje, mu muriro niho nibera, mu muriro niho nkunda. Igikere kiravuga ni ndakwingize ntunterere mu mazi, nterera mu muriro. Wa muntu acaravuga ngo sindaguterera ahantu ukunda, ndaguterera ahantu wanga. Acafata umugere arawusubiza inyuma, akubita igikere. Igikere kica kirasimba kira mu mazi, kica kiravuga ngo aha niho nama yo, aha ni muhira. Haleluya, tena haleluya. Yibaza ngo agitereye mu muriro kubera ko yakibwiye, cyamubwiye ko cyamubwiye ko atinya amazi. Yibaza ngo agitereye mu mazi ngo acice, kumba agitereye aho cyama, cibera mu mazi, cikundira amazi. Yibaza ngo akigiriye nabi. Imana yo mu ijuru ikura intambara aho yari kirakunanirira, ijana aho dutahura hano ku mavi. Aha turahangana, aha turatera amabombe yo mw'isi mwemo, aha inkuba ziraturika, aha nyamugigima zirabomoka mw'isi mwemo, aha isi y'umwijima iratuzi. Amazina yacu barayazi, birashoka ko hano ku isi batayazi, ariko ikuzimu bumvise ngo ni Tezuera Juste barajugumira, bumvise repentance barahinda umushitsi. Isi y'imwemo iratuzi, natwe tugomba tuyikura intambara aho twananiriwe, tuyijana aho twimenyerere. Hari umuntu anyumva tere haleluya, Hallelujah! tere yindi haleluya, Hallelujah! Mani dufashe cyane gose. So hari abantu rero bibaza ngo batugiriye nabi, ariko ntibari bafite amakuru ko bariko barasunikira ubuzima bwacu ku kwifatanya n'ikintu kizoshira ku ihereza ubuzima bwabo. Ndagasubiremwo, Mani dufashe cyane gose. Haleluya, haleluya. Hari abantu barozwe bibasunikira gusenga cyane, hari abantu babrotse bibasunikira gusenga cyane, hari abantu bahize bibasunikira gusenga cyane, hari abantu bagiriwe nabi bagirirwa amashari baca baja kwegera Imana, banyanse bamvuze, hari abantu bantaye, ariko niwe nsigaranye, niwe mukunzi wanje. Imana nayo icira biyegereza, hanyuma imaze kubiyegereza atangura kurungika umuriro, atangura kurungika umuriro. Havuga ni babandi banteza izi ngwara, bambuza amahoro mu rugo, bansamburiye urugo, banteje inyatsi, banteje ubukene. Umva, muheruka guhura bakuboha, ariko mugira musubire guhura ubashiriye umuriro. Nta muntu ari hano yotera haleluya, Hallelujah! bwira umuntu akwegere ni bashira umuriro, bashira umuriro. Abakuroze bashira umuriro, abaguteze bashira umuriro. Give them fire, 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 give them fire.
fire, give them fire, give them fire. Baha umuriro. Hey. Mwasangiye ku isaha nimwe bakutega. And then ucutuma wegera Imana ucufatana n'umuriro muzosubira ubasubira kubabwira nte do you remember me ni jewe mwari mwisha ariko Imana yarahabaye so ikinogo mwari mwanyimbiye mu giteremo igitoki canke mu cihambemo come on nta muntu ari ngayotera haleluya we sinzi abantu bari hano bariko baranyumva mana we ya heza ijambo ry'Imana heza dusenge unyumvire se intambara umva vuga ngo bihinduye isura hano urugamba twarujanye mu isi mpemu we take it in the realm. I've done with teachings nahejeje we want to deliver people right now Yesu natufashe cyane haleluya 37 unyumvire se 38 duheze maze umuriro w'uhoraho uca uratibuka uturira ikimazi cyo konswa na za nkwi y'amabuye n'umukungugu urigata y'amazi yari ku murugo maze ba bantu bose babibonye barunama bashika hasi baravuga bati uhoraho niwe Mana ndagomba Imana yo mwijuru imbabarira ive mu gacerere inkorera ikintu gituma ivuga ngo Imana y'uyu mukobwa Imana y'uyu mugore Imana y'uyu mugabo Imana y'uyu muhungu Imana y'uyu muryango niyo Mana Imana y'uyu muryango niyo Mana Imana yawe niyo Mana Imana igukorera ikintu bagumukizwa bagupinga baratungika amajambo baravuga everything possible whatever God has given time to talk Imana yarabahaye umwanya wo kuvuga ariko Imana yacu imanura umuriro bangaye biteguye gufata ku muriro batere haleluya Mana dufashe cyane gose haleluya haleluya hari Imana igomba gukora muri kino kibanza hari Imana igomba gukora muri kino kibanza Mana dufashe cyane gose have a seat a little bit Yesu natufashe cyane hariho umuntu ari hano there is a person here someone who is here hariho ubushobozi bw'Imana bugomba kumubohora God is talking to me Imana ikiravugana nanje mugihe nariko ndafata umwanya wo gusenga I was playing ndiko ndasenga nabonye umuntu I saw two people nabonye abantu babiri umuntu wa mbere namubonye yambaye inzoka put ingon snake here bayita mu rukenyerero yes of course yambaye inzoka hano mu rukenyerero this snake inzoka irikira mwica cyane inzoka irikira ry'umugongo the snake is eating the back inzoka irikira mutera the hotness of ash irikira mutera ubushakanyi bwinshi too much address God want to burn it down Imana igomba guturira zino nzoka zasunitswe n'isonije wundi nawe ndiko ndabona turiya tuntu batwita gute tujya tuna aba women's bakunda kwambara hano how do they call it uko nyene yes that ndiko ndabona umuntu yaguze akantu bita ngo namashanga okay mwavyumvise it's fine yarabiguze arabyambara Imana ikirambara ni these things byabaye symbol y'inzoka kubera ko kantu kari katanzwe nk'ikimazi kabaye dedicated ku muntu yakagurishije uriya muntu yakaguze guhera uwo munsi yaragize icyankiro gikomeye on boys hamwe n'ahagize hose iyo nzoka it is like a husband imeze nk'umugabo ku buzima bwiwe kandi Imana yo mu ijuru igomba kumubohora muri kino kibanza so
The first person who has snake here. Muntu wa mbere afase inzoka hano muntu ze. I want here. Inzoka ngira ndayirukana irirukira hunga mu izina rya Yesu. Inzoka irahunga mu izina rya Yesu Kristo. Munyugarira umuryango hariya. Just close the door a little bit. Snakes are about to run. La tekele rosanta la bositaya. In the mighty name of Jesus. Mpagaze hano kuri kino gicaniro. As I'm standing here, ndungitse ubushobozi bw'Imana isumba vyose. Ndarekuye imbaraga z'Imana. Inzoka yafashe mu rukenyerero. Ndayitegeka guhera uyu mwanya. Irekure mu izina rya Yesu. Inzoka igumi mubuza amahoro. Ndayitegeka, live, fly, live, run away in the mighty name of Jesus. Uwa mbere nguyu wa kabiri. There is another one there. Hari yundi hari inyuma umuriro, fire. Burn in the name of Jesus. Ndaturira, ndategeka, ratekele vrosataya. Izi inzoka zafashe mu rukenyerero. Ndamanura umuriro, murahiye. Nyarutsa iruke. Wanzoka wiruke. Wanzoka wiruke. Hari iziriko ziragenda zigomba ziruka ubunyene. Ndaziturira. Ndaturira inzoka. Inzoka iri mu rukenyerero. Ndayibona mu nda no mu mugongo. Ndayitegeka. Urahiye. Iruke nyarutsa. Genda. Ndaturira ndategeka. Inama zo mwisi mwijima. Inzoka zo mwisi mwiza. Ratekepoya zataka. Ribronta zataka. Inzoka zose zafasha abantu. Turaziturira. Mu rukenyerero. I send it out. I kill this next. Mufashe ntavu niyo ntebe muhagurutse nyarutsa. Fly in the mighty name of Jesus.